Karibu mwese ngaha, nitwa Mayenze Imana, ndabakiriye ngaha muri HM Shima TV, aho tugira dufata umwanya wo gusenga hamwe, tugira dufata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, tugira dufata umwanya wo kwiyumvira no kumedita ku ijambo ry'Imana. Ndashaka ko dusoma hamwe duhereye mu gitabo cy'Itanguriro, tugiye gusoma mu Kirundi. Dusome umurongo umwe muri mu Itanguriro igice cya 2 umurongo w'indwi. Havuga ngo Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise ubugingo. Kandi abisubiremo: Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise ubugingo. Reka tuje kandi muri Zaburi 42 umurongo wa 1 n'uwa 2. Havuga ngo nk'uko impongo ihuzagizwa yifuza imigezi, niko umutima wanje uhuzagizwa kwifuza Mana. Imana, umutima wanje ugirira Imana inyota, Imana nzima. Nzoza ryari ngo nseruke mu nyonga z'Imana. Batanguye nsoma muri Genesis cyangwa mu Itanguriro, aho bivuga ukuntu umuntu yaremwe, ngo yaremwe Imana ikoresheje isi, ariko ngo kugira ngo abe umuntu muzima, ngo Imana yabanje kumuhumukeramo, kumuhemeramwo impemu kugira ngo abe muzima. Ndashaka mwibuke ko Imana iturema twebwe nk'abantu, twaremwe kugira ngo tube sustained, canke dushobore kubaho tubeshejweho n'Imana. Nico gituma umuntu yashizwe muri Eden, kugira ngo aho hantu Imana n'umuntu babane, kandi Imana ishobore kubandanya igira gute itanga ubuzima kugira ngo umuntu abeho. Hanyuma cyaje kuba turakizi muri Genesis 3 canke mu Itanguriro igice cya 3, birerekana ukuntu umuntu yisepaye n'Imana kubera icaha, bituma noneho bwa buzima buhagarara, hakaza process yo gupfa, hakaza process kubera ko twabaye deconnected n'ubuzima. Imana yaturemye iduha ubuzima, ariko ubwo buzima sibwo yaduhaye gusa bw'ico gihe, ahubwo byasaba ko tuguma connected n'Imana, kugira ngo tuguma turi connected n'Imana kugira ngo tugume turonka ubwo buzima. Hama Dawidi amaze gusobanukirwa yuko icyo akeneye mu buzima kurusha ibindi ni Imana, ni kuba mu bwiza bw'Imana, yaranditse aya majambo twasomye avuga ngo nk'uko impongo ihuzagizwa yifuza imigezi, nuko umutima wanje uhuzagizwa kwifuza Mana. Yatanze example y'impongo canke a deer iriko irarondera amazi muri desert. Nukuvuga yatahuye yuko ubwiza bw'Imana bumeze nk'amazi ku bugingo bw'umuntu, kandi igihe cyose turi deconnected n'Imana, tuba turiko turi aba deconnected kuri source y'ubuzima. Kandi hari ijambo, nuko mu Kirundi ntazi neza ijambo ryaryo, ariko mu Cyongereza hariho the soul, hariho body, soul and spirit, kuvuga umubiri, ubugingo n'impemu canke umwuka. Twebwe nk'abantu tugizwe n'ivyo bice bitatu, ariko ndashaka kuvuga cyane kuri soul canke ubugingo. Ubugingo bw'umuntu bumeze nk'igikombe. Ico gikombe gikeneye kuzuzwa kugira ngo gishobore kugira ico gitanga. Igikombe kiri vide ntaco kikumariye, ntaco kimariye je. Cyo bari ciza gute, ariko kiri vide ntaco kimaze. Rero twebwe our souls canke ubugingo bwacu bumeze nk'ivyo bikombe. Twemereye ko Imana idusuka mu buzima, tukemera iyo continuous process, iyo process yuko Imana iguma iduhemeramo, iguma iduhumekiramo, iguma iduha ubuzima, natwe tugira gute tubasha gutanga ubuzima, dushobora gutanga ubuzima ku bandi. Ariko iyo twebwe ubwacu tudafise ubuzima, natwe ntidushobora gutanga ubwo buzima. Nico gituma dukeneye kuguma turi mu bwiza bw'Imana, kandi mu bwiza bw'Imana si ku rusengero, si mu gihe muri ko murasenga cyangwa muri ko muraririmba.
ni kubaho uri conscient cyangwa uri conscient Imana y'ubwiza bw'Imana aho uri hose umwanya wose 24/7. Ntagire umwanya uvuga ngo ubu sindi mu bwiza bw'Imana, kuko utari mu bwiza bw'Imana umenye ko uri muri process yo kugira gute yo gupfa, uri muri process yo uri kura hagarika source yawe. Rero reka ndagutumire gutahura yuko uyu munsi baratubwira ibya mental health, batubwira ibintu by'ingene tukwiye gutwararika emotion zacu canke mental health, ivyumviro n'ibiki byose. Reka ndababwire, nimba hari ikintu kimwe gishobora gutuma umuntu abaho afise mental health state nziza, ni kuba mu bwiza bw'Imana. Jewe ndabivuga kubera ko narabibayemo, kandi Imana yarankijije ibyo byose bya depression, bya stress, by'ibiki byose bishobora gukizwa no kuba bishobora gukira kubera ubwiza bw'Imana. Kuko Imana niyo iduhaza, niyo idushoboza. Hari ibintu umuntu ushobora gukora bikagufasha kugira ngo ubandanye ubaho, mugabo utegerezwa kuguma ubikora kugira ngo ibyo bintu bigufashe. Ariko mu bwiza bw'Imana niho dusanga hari byose, hari umunezero. Dawidi kandi niyo yavuze ngo mu bwiza bwawe ngo there is joy, hariho umunezero uhoraho. Reka rero ndagutumire kuba wa muntu dependa ku Mana. Reka ubuzima bwawe ugume uri mu bwiza bw'Imana 24/7. Zoronka icyo ukeneye cyose, kandi ntuzokironka gusa ku bwawe ariko no ku bw'abandi. Uzashobora kuba umuvyeyi, umumama, umwigisha, umukozi atanga ubuzima ku bandi. Kubera iki? Kubera urafise source, uri connected kuri source y'ubuzima. Amen. Ndashaka rero dufashanye gusenga biciye muri izi ndirimbo twe kuririmba, ariko tugiye gufata n'umwanya wo gusenga dusaba Imana ati Mana ndakunyotewe, ndagukeneye, kuko ni wowe nkeneye, ni wowe kujya impongo irondera itaruhutse. En fait hari ukuntu muri desert turabizi ko hari ahantu humye cyane hatagira amazi, ijya desperation, ijya kujya kuntu iba desperate karondera Imana. Niko natwe tukeneye kuba desperate, kuko dutahura yuko tudafise Imana ntidushobora kubaho. Tuguma turi muri nka telefone iri kiragenda iba décharge buke, ariko finalement bihera tubaye décharge, bihera tubaye burnt out. Nk'abantu mukora ministry, iyo ukora ministry ariko ukagenda guhura n'Imana ari kugiye kuririmba gusa, canke ukagenda gusoma ijambo ry'Imana ari kugiye kugigisha, usanga umeze nka telefone iri kiraba décharge, utanga ibyo udafise. Ariko igihe cyose twemera ko Imana igumi iduhemeramo, iduhumekeramo umwuka wayo w'ubuzima, bituma natwe dushobora kugira gute gutanga ubwo buzima. Reka rero dusenge hamwe, turagushima Imana. Thank you Jesus. As a deer panteth for the waters, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. As a deer panteth for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you, O Lord, may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. And I want you more than gold or silver, only you can satisfy. And you alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone
Father, we desire your presence, oh God. We know that you are all that we need, Father. Father, we are desperate for you, God. Come and fill us and satisfy us, Lord. You know what we need more than we do ourselves, Lord. Father, we are so desperate for you. Come and fill every heart, Lord, that is desiring your touch this afternoon, this morning, God. Come and do what only you can do, Father. Lord, we are longing for you, Jesus. We are so hungry for you, Father, as a deer pants for the waters, Lord. As a deer pants for the waters, Father, so our souls long for you, God. We know that you are the only one who can satisfy us. And so, Father, we want to stop looking for what only you can give, oh God. Only you can satisfy us, Lord. Only you can heal us. Only you can give us a sense of worth and purpose. You alone are my strength, my shield. To you, Lord, may my spirit yield. And you alone are my heart's desire, and I long to worship you. Thank you, Jesus. Icyo nifuza kanindondera n'amavuta yawe Mana yandoto y'umutima wanje nukwibera mu bwiza bwawe nkarengerwa n'uruzi rwawe nkaririmba Hoziyana nkarengerwa n'uruzi rwawe nkaririmba Hoziyana. Icyo nifuza kanindondera ni rya jambo riva kuri we, ntacyo bitwaye ibinkikuje, ndi mu mugambi wawe we Mana. Singekera ntabwo bankama muri wewe niyamina. Singekera ntabwo
urahambaye Yesu, urahambaye. Undutira vyose mana, undutira vyose mana. Nothing is greater than you. No one is greater than you. You are the one that I desire, that I thirst for, God. I need you, Lord. I need you. We need you, Father. Some of us are empty. Some of us are weary. Bamwe muri twebwe turarushe no kwikorera ibintu, kwikorera ibibazo byose by'iwacu n'iby'abandi. Yesu yavuze ngo nimuze abarushe bose ngo ndabaruhure. Reka Imana ikuruhure uyu munsi aho uri. Reka wumve kuruhuka uba mu bwiza bw'Imana. Kuba mu bwiza bw'Imana nicyo kintu cya mbere kizana kuruhuka mu mutima no mu mubiri. Thank you Jesus. Turagushima Mana kuko ni wowe utanga kuruhuka ku mutima, ni wowe utanga amahoro Mana umuntu adashobora kuronka mu isi, ni wowe utanga amahoro Mana, amahoro adashobora gusobanukirwa. Turagushima Mana. Let your peace flow, Lord of God. Let your peace flow. Thank you Jesus. Uri wewe ni ondukira, ahandi hose n'umuruho, no kubaho nawande waiwe munezero wanje nakwihaye. Oh, muri wewe niho ndukira. Oh, ahandi hose n'umuruho, no kubaho nta wundi wariwe munezero wanje nakwihaye, nakwihaye, nakwihaye nami, nakwihaye, 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 nakwihaye nami, nakwihaye, nakwihaye, nakwihaye nami. Muri wewe niho nduhukira. Ahandi hose n'umuruho, no kubaho nta wundi wariwe munezero wanje nakwihaye. Mana turakwihaye, turakwihaye, turakwihaye Mana uyu munsi. We surrender to you everything that we are. May you have your way. May you satisfy us. May you fill us with who you are. Mana utuzuze n'uwuriwe n'ubugingo ufise wewe, nibwo dushaka ko busesekara mu buzima bwacu Mana. We surrender, we give ourselves to you.